nagiye ku mugabo wa mbere birananira, nja ku wa kabiri, nja ku wa gatatu birananira, jewe sinzi ingene napfuye, barandoze. Iyo umuntu ari muri koma ashobora kuvyuka avuga ibintu vyamubayeko kera, yari yibaza mbere ko atacibuka, mugabo biriya bintu ntaho vyagiye. Abana biwe mu kuja kw'ishuri yarababwira ngo aho onye n'ikindi nimugende n'amaguru, nanje nagiye ibirometero vyinshi. Biragoye gufasha umuntu atarabona ko ibiriko biramubako biva kuri wo. Fata namba udashobora kuvugana n'abamaso kubera ko bakoze ikintu kibi ubona, none inzu uzoyiyubakira. Kubera ko abantu benshi birabananira gufata ingingo z'ubuzima bwabo, bakagomba gukora ibyo abandi bantu boryohererwa. Abantu bose bumva bababajwe n'ubuzima, nimurondera ibibanezereza, kubera ko ibibababaza byo birahari. Rero kwama wibaza ngo uzotanga ico ufise, oya, ahubwo ikintu cari gikomeye ni kimwe navuga citwa prise de conscience, kumenya ko ico kintu utagifise. Umuntu niyo yobura ico atanga, basi atange yamba, atange mwaramutse. None ko nakiburiye kuri papa nta handi kiva, ko nakiburiye kuri mama nta handi. Rero rondera ibituma wokunda abantu, rondera igituma wokunda abantu. Nta numwe yogomba kubaka urugo nabi. Abantu bagenda kubaka baba bashaka kubaka neza, ariko nibiki bibasanga mu rugo. Turabaramukije cyane abariko barakurikirana imbonesha kure SSH.TV. Ni Seek and Save Humanity Burundi ikorera mu Kinindo, aho hepfo yahoze hitwa kuri kioske Sangwe. Seek and Save Humanity Burundi ikorera mu centre ane, hariho centre thérapeutique, centre de conférence, na centre des médias, na centre missionnaire, aho amacentre yose akorera hamwe kugira ngo yubake umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. Imbere ya kamera uyu munsi turafise umutumire, turabakiriye. Nakoze. Mwotwidondora ku bantu bariko baradukurikirana. Ndabaramukije abariko baradukurikirana mwese kumbonesha kure ya SSH. Jewe nitwa Irankunda Gervais. Nkaba ndi umuhinga mu vy'inyifato. Nkaba fasha no mu bijanye no kwiteza imbere. Eko ivyo twokwita development communautaire. Nkaba ndiko ndanosora ivyigwa mu bijanye no gufasha abantu mu kubatera intege kugira ngo bashobore gukora ivyo bama biyumvira gukora ariko bakagira ubwoba, ivyo twita coaching. Okay. Murakoze cyane. Murumva ko abantu badukurikiye dufise umutumire vy'ukuri afise ubumenyi butandukanye. Ni vyiza cyane vy'ukuri kubagira, kandi nizera ko tuza kugira ibihe vyiza cyane ku byo tuza kuganira ko uyu munsi. Murakoze cyane. Ego bariko baradukurikirana uyu munsi duhava tuganira kuri sujet canke ikintu cyo kurabira hamwe uburemere bwa kahise. Ariko imbere yuko twinjira mu cigwa nyamukuru canke imbere yuko twinjira mu mwanya wo kuganira kuri ico kintu, turakeneye ngo umushitsi wacu hano adusengere, atwinjize mu mwanya aho gusenga kugira ngo bice bikunda ko tubandanya na topic yacu. Mwamana yacu tugushimiye uyu mwanya, tugushimiye kuba duteze amatwi, tugushimiye kuri SSH. Tuguhaye kaze muri iki kiganiro kugira ngo abatwumviriza bashobore mwami kugira ico baronse gutabagwa, ndetse mwami nanje unkoreshe kugira ngo abantu bashobore kubona ubwiza bwawe mu buryo butandukanye. Ngushimiye ko uvyumvise, ngushimiye ko bikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Ego murakoze cyane. Rero twari twifuza ko twinjira mu kiganiro cyacu cy'uwo munsi. Tuza kuganira kuri poids du passé canke uburemere bwa kahise. Mbega tuvuze uburemere bwa kahise twumva iki? Dutahure iki? Ikintu ca mbere cyo gutahura nuko umwe wese ku myaka afise ku kigera arimwo afise kahise kiwe. Nta numwe adafise yava, nta numwe adafise yakomoka. Tuba tuvuga ngo uvuka kuri bande,
hanyuma ubwana bwawe ubuto bwawe bwagenze gute, warezwe nande, nibiki vyagushikiye. Ivyo bintu byose rero iyo bikoranye biraza bikubaka ubuzima bwawe, vyaba ivyo washoboye, ivyakunaniye, ivyo wahuye navyo, byaba vyiza canke bibi. Ariko iyo tuvuga ngo uburemere bwa kahise, ahanini tuba dushimikira ku bihe bibi wabayemo, ku bintu bigoye bibabaje vyagushikiye, ari vyo bigaruka mu buzima bw'uyu munsi, bikaba biriko birakubuza kuroranirwa canke kubaho neza, mbere ukaba utumva n'igituma hari ibintu bitagenda neza mu buzima. Ugasanga rero uburemere bwa kahise kawe busa naho buri ku bitugu vyawe. Muri ico gihe rero murumva ko umuntu afise uburemere bw'ibintu yikoreye atokwiruka nk'umuntu ataca afise canke ahahutse. Ego. Mbega ku muntu tukiri ngaho nyene, ku muntu ubwo buremere bwa kahise abafise, mbega aravyumva n'igihe yoba ari muri ignorance canke n'ibintu bisaba igihe kugira ngo umuntu avyumve? Nkuko tugitangura ikiganiro nababwiye, mu by'ukuri je ndi umuhinga mu bijanye n'inyifato. Iyo turaba inyifato rero y'umuntu, twebwe ntidumucira urubanza bivanye n'ico akoze, ahubwo twiyumvira ngo kugira avuge kurya ni igiki camushikiye. Kuko ijambo avuze uyu munsi ku myaka 40 rishobora kuba ari ijambo yumvise afise imyaka 3, mama wiwe aribwiye se wiwe, canke akaba afise imyaka 50, mugabo ijambo avuze uyu munsi riremereye rikaba ari ijambo yumvanye se wiwe ku myaka 5 aribwiye mama wiwe. Iryo jambo rero uko akura rigakurana nawe, rigahava rigacika ubuzima, rigahava rikamubera umuzigo, ku buryo usanga igaruka ry'ico kintu camubabaje, camubangamiye, kiza kubangamira abandi babana uyu munsi. Ego. Mbega birashika aho usanga ikintu cabaye mu bwana, umuntu akiri mu bwana, mu gukura kwiwe kikagenda kimwafekta ku buryo gushika n'ubu ashobora kuba yubatse canke atubatse akisanga ko ivyo bimenyetso. Mu by'ukuri twebwe tuvuga kahise katahise. Abantu benshi bibaza ko ivyo baciyemwo vyagiye, ariko ubwonko bubika neza, burafise coffre-fort bubikamwo ibintu byose vyatubayeko. Iyo umuntu ari muri koma ashobora kuvyuka avuga ibintu vyamubayeko kera, yari yibaza mbere ko atacibuka, mugabo biriya bintu ntaho vyagiye. Ndaguha akarorero. Umwana babwiye ko ataca azovamwo ku myaka 2, aravyumva. Fata barya abana dusiga muhira tukabasigira ababarera, hari igihe mukankamira yibaza ko ari ibintu bisanzwe. Umwana agahera ngaho yaratanguye kuvuga agahagarika kuvuga, canke agasigara avuga ubureve bijya twita kubegeye. Ivyo bintu ashobora kuvyikorera kandi bikamubera umuzigo ubuzima bwiwe bwose, akaba atazi igituma avuga ubureve kuko abona ko muhiri waba atawubuvuga, nawe bikaba bimubangamiye ku buryo biza kwica ingene yishura mu ishure, ingene naho yoba bomuha ikibanza kanaka mu bijanye n'uburongozi, ingene aza kuvuga ugasanga biramubangamira. Mugabo urumva ubwo buremere yikoreye buba bufise kahise ku myaka 2, igihe yatangura kuvuga bakamukankamira, bakamubwira ngo hora canke bakamukubita. Rero inkoni muntu yakubiswe mu bwana, namba atacakozwe kugira ngo yibagire burya bubabare. Uyu munsi ku myaka 30, 40 akubiswe iyindi nkoni, za zindi zigarukira rimwe nk'uko azikubiswe uwo mwanya. Abantu bacinyije bakababwira ko ataco bazovamwo, n'abantu bamana kariya gatima ko kuvuga ngo naho ndabikoze sinzi ko ndabishobora, kandi akabazi ngo reka ndabikore, ni naba nabishoboye baraza kunshimira, iyo adashimiwe aravuga ngo ndazi ko ntabikora neza. Ubwo buremere rero buguma bukurikira umuntu bwa kahise, bumera nk'umuzigo umwicayeko utuma adatera imbere, kandi niyo yotera imbere, niyo mizigo iratera imbere akaza akayikoreza abandi. Sinzi ko wari bwabone nk'abavyeyi bakuze aho hambere, akagira amahirwe, ubutunzi bukiyongera, akaronka imodoka. Abana biwe mu kuja kwishuri yarababwira ngo aho onye n'ikindi
nimugende n'amaguru nanje nagiye ibirometero vyinshi mu vy'ukuri uburemere bw'ibirometero yagize abo bana badahari ariko arabubikoreza muri iki gihe hari imodoka bumvirize nabo kandi nabo nibabutwara bazobukorera abana babikorera buzukuru rero novuga ngo haraba uruhererekanwe rwa kahise uburemerezi bwa kahise ugasanga kahise kanje ndiko ndagaha abana nabo bakikorera ariko ikibabaje nuko abana nabo baca bavyikorera bakiri bato mu gihe ihahamuka canke ibibazo biremereye bibaye ku mwana imbere y'imyaka 6 ivyo bintu biragira uruhara runiniya mu buzima bw'umwana ku buryo bigoye no guhinduka igihe atagikozwe kare ego murakoze cyane by'ukuri ndumva ni ibintu biri très important cyane mbega ku muntu adukurikiranye akaba afise ikibazo c'uko ibintu ari karabamo uyu mwanya atari karatora neza impamvu hariho uburyo mbega mwoshobora kumufasha uwo muntu kugira ngo amenye ngo ibi bintu byaje biva muri kahise canke n'ibintu biriko biva ku byo ndiko ndakora uyu munsi kugira ngo vy'ukuri amenye ko ari kahise kiwe kabi ari kaba muriko ari ka kahise katahise canke atariko biroroshe gutahura umuntu wese narabe inyifata ariko aragira uyu munsi hariho umuntu dufate yuko ari mu kazi mugabo yama ashwana nabo bakorana ntashwana nabo bakorana kubera ko abo bakorana arabashwanya ni kubera ko we hariho kamere yubatswe muri we sinzi igihe kanaka iyo kamere yubatswe mugabo itamwemerera kubana n'abandi neza icyo twokwita relationship imigenderanire n'abandi mu rugo hari ibibazo byinshi tugenda tubona buri munsi turazi ko ibibazo byinshi biba mu ngo kenshi na kenshi biva mu bwana mu myaka 6 ya mbere iyumvira umwana yakuriye ahantu icyo twokwita environnement toxique environnement toxique na hantu novuga haminduru hari bibazo abubatse bajyana abana bakabikuriramo murumva yuko umuhungu amajambo yumva nase nihatagira igikorwa ngo aje mu yandi maboko amurera neza canke abona ati ibi bintu bakoze sivyo reka mfate ingingo yo guhinduka canke ndondera uwumpindura ayo majambo ni yazobwira umupfasoni wiwe n'umupfasoni nuko nyene iriya nyifato yabonanye mama wiwe akifise munsi y'imyaka 7 azobaze ngo abamama bameruko hanyuma azoja kubikora asange muri iki gihe dufate ntibikora aca ba mu buremerezi rero bw'urugo bavuge ngo urugo ruramugoye bavuge ngo ishuri riramugoye bavuge ngo akazi ngo afise umubano mubi mu by'ukuri nta numwe yogomba kubana nabi nta numwe yogomba kubaka urugo nabi abantu bagenda kubaka baba bashaka kubaka neza ariko nibiki bibasanga mu rugo bigatuma urugo rugenda nabi kandi bifuza urugo rumeze neza abantu bose duhura bavuga ngo nari nzi ko ngiye kubaka neza nari nzi ko uwundi azompakea nari nzi ko urugo rwanje ruzoba rwiza ukamenga harimwo deception harimwo kwicuza harimwo ico twokwita la culpabilité no kwiyagiriza ariko ivyo bintu bikoreye mu vy'ukuri sibo bavyikoreye ivyo rero bisaba ko umuntu asubira muri kahise nibiki nabonye kubera igihe dushikiwe n'ibibazo ubwonko buca buzana muri vya bintu byinshi twabonye kugira ngo utoremwo kimwe kikubera inyisho nico gituma igihe hari kibazo kanaka dufate mu rugo umwe ahitamwo gukubitana uwundi agahitamwo kwirukana uwundi agahitamwo gutekera akagenda kenshi na kenshi biba bifitaniye isano n'ivyo ubwonko bwabonye n'ivyo ubwonko bwabayemo ntidukwiye rero kuba abantu baca urubanza tutaramenya neza ngo ibyo uyu muntu yabayemo n'ibiki ariko umuntu afise ikibazo uyu munsi ariko aranyumviriza ndazi ko hari abantu benshi bariko baranyumviriza kandi bari mu ngorane nyinshi ikintu ca mbere no basaba ni bareke kubona ingorane z'uwundi bareke gushira ingorane ku wundi bareke gushira ingorane ku gihugu bareke gushira ingorane ku mashengero barimwo bareke mbere gushira ingorane ku bagenzi babo ahubwo babanze barabe kahise kabo kajya kahise katahise uja ku ishure
mukajana kaba kibereye kuri wewe ku rutugu uja mu rugo wambara iriya kanzu kahise kawe nako kajamwo hajya mu modoka muri kapo wambara ikositime kahise kawe kaba kari hajya murajana mu modoka ya mariage muciye muri alimentation gusuma nako kaba kavuga ati zana ivyo bintu ndi ngaha mwururutse imodoka kahise kanyu kaba gahari gushika mu cumba niyo muryamye muraryamana. Gafise rero uburemere bunini ku buryo bisaba yuko namba ari kahise kabi umuntu agira intambuko zo kukivuza zuko komuvako. Sinzi kurabona abantu babiri bakuriye ahantu habiri hatandukanye umwe agakurira ahantu hatuje uwundi agakurira ahantu mu nduru. Abo bantu babiri mu migenderanire yabo kenshi usanga hariho ubudasa. Rero abantu ndazi yuko mu bariko baranyumviriza harimo abavuga ngo biyagiriza ico twita culpability avuga ngo je mfise umubano mubi nagiye ku mugabo wa mbere birananira nja kuwa kabiri nja kuwa gatatu birananira jewe sinzi ingene napfuye barandoze kubera ko kariya kahise kabi kaba kameze nk'uburozi kandi ntawe kagutabara kuko bose baba bahari bakucira urubanza bakwagiriza bakuvuga nabi bakubona nabi kandi niko batahura. Abandi nabo ndazi bafise isoni ry'ivyo bakoze. Twumva abantu biyahura ariko byinshi dukora mbere bitameze neza kenshi biba bifitanye isano n'uburemere buri kuri twebwe bwakahise tukaba tudashobora kubwikurako. Iyumvire kugira ngo umuntu yiyumvire gufungwa abatireka nkorera ikosa ndazi ko nca mu gasho kandi afise n'akazi afise n'abana uba wumva yuko mu by'ukuri ntabariwe hari ikintu kimuremereye. Mu mashengero hari aho baca bavyita ngo n'abadayimoni mu bucamanza sinzi ingene bavyita kwa muganga hose bafise amazina babiha ariko reka tuvuge ngo n'uburemere bwakahise bw'ivyo wabonye bw'ivyo wumvise bw'ivyo wakozeko bw'ubuzima wabayemo. Rero kugira isoni bishobora gutuma ufata inyifato mbi. Benshi baca bavuga ati n'urushengero ndaruhevye sinzosubira gusenga. Uwundi akavuga ati n'uru rugo ndarutaye ndomotse. Uwundi akavuga ngo iri shure ndarihevye sinagenewe kwiga. Uwundi akavuga ati aka kazi barangora ndagahevye kandi atazi yaroyo. Ingingo bene izo rero zishobora gushira umuntu mu kaga kenshi ziba zifatwa n'ubwo buremere buturiko mugabo twebwe tutabona. Ego. Mbega ni gute umuntu ashobora kuba mu buzima uwo mutwaro canke ubwo buremere bw'akahise katahise akabaho ubwo buremere atakibwumva canke yumva yaraburengeye? Ikintu ca mbere no kwimenya ico novuga prise de conscience kumenya wewe ukamenya ngo kahise kanje kagenze gute kubera ko abantu benshi babayeho mu buzima biyumvira ko ibyababaye ko byarenganye. Kiriya gihe wari umwana mugana aho wari umwana wari umugabo mutonyi wari umwigeme mugabo wari umukenyezi mutonyi. Rero kujya anyi bikuri ko byagiye birakura niko nakahise kawe kagenda karakurana nawe. Ni byiza rero gutororokanya ibijyanye nakahise kabi kakubayeko kugira ngo ntigashishikare kwicarako kukuremera. Muri ico gihe urumva iyo umaze kubimenya uravuga ngo ndiko mvuga nka kumwe numva umubanyi avuga iyi ngeso ndiko ndagira ni imwe nabonana ababanyi imwe nabonana papa imwe nabonana mama. Ibi bintu ndiko ndabamwo birasa na bwa buzima nabayemo. Ibyo umaze kubimenya hakurikira ikindi citwa volonté ni shaka. Ndashaka ko ubuzima bwanje bwohinduka, ndashaka ko iyi nyifato yohinduka. Ico kintu ubona kiriko kirakugirira nabi ni ikintu gishobora guhinduka. Inyifato ni ikintu gihinduka, kamere ni ikintu gihinduka kubera kamere bigizwe n'ivyo twabayemo n'ivyo twaciyemo. Hari igihe rero usanga ari kamere mbi. Ufashe ingingo yo kuyihindura
bizogutwara ukwezi, amezi abiri, amezi atatu, mugabo izotinda iyo ngeso ituma ubayeho nabi, ituma udasinzira, ituma uvuga ko abantu bakwanka ihinduka. Nico no kwita volonté rero, gushaka. Biragoye gufasha umuntu atarabona ko ibiriko biramuba ko biva kuri we. Ica kabiri, biragoye gufasha umuntu atabishaka. Iyo umuntu atabishaka, hari umuntu umwe yaravuze ngo iyo umuntu agwaye gukira ntikuva ko ku muganga bahuye ko ari umuhanga. Ushobora guhura n'umuganga w'umuhanga, hanyuma mbere avuze ngo ntibiva no ku muti uhambaye uwo muganga mwandikiye, ashobora kukwandikira specialite, umuti w'igitangaza uha nico kintu urwaye. Mugabo wewe urwaye, iyo utagomba gukira ntibishoboka ko wa muganga w'umuhanga cyane na wa muti uhambaye bishobora kukuvura. Ni gute? Ni nk'uko bokubwira ati uyu muti ni wawunwa kirazira kunywa inzoga, hanyuma ukavuga ati nibisanzwe, wa muti ukawufatana n'inzoga, hanyuma wa muti na ya nzoga bikoranye bigakora ikindi kintu kizona guhitana. Mu by'ukuri wahuye n'umuganga w'umuhanga kandi n'umuti baguhaye wari ukwiriye, ariko wowe ntabwo ugomba gukira. Gushaka gukira rero, gushaka gutembagaza iyo kahise yawe, ugashikaho ushobora kubabarira, ugashikaho utangura urugendo rwo gukira ibikomere wagize, ari amashavu yo wayakuye, na ziriya nyifato zikugoye zituma udatera imbere. Ariko si nyifato gusa, hari n'abantu usanga batinya, ugasanga yakuranye ubwoba kuko aho yakuriye yakuze bamukankamira. Kugira rero azoshobore kuba ari umuntu ashobora kuvuga mu bantu, biramusaba ko akora urugendo. Igihe abigomba, ico kintu kimuremereye, kimuhagaze ko citwa ubwoba, citwa kudashobora kuvuga mu bantu, ibyo twita amafobi sociale, kuba gatinya shengero, wakuye hariya mu buzima wabayemo, n'ikintu gishobora guhera igihe wewe ufashe ingingo yuko ico kintu cotembagara. Isoni, la honte ni ikintu gishobora gutembagara. Ushobora gutangura imyimenyerezo yo kuvyifasha, ariko ushobora no kurondera abahinga, ushobora no kuza muri SSH bakagufasha, ku buryo uzosigara usanga nawe ushobora kuvuga mu bantu benshi. Kubera ico igituma utavuga, hari ikintu wabaye. Kumbure baragukubise mu bwana bitangura kuvuga, kumbure kwishure barakumaramaje, kumbure umunsi umwe warishuye bakoca bakubwira nabi, bituma ubwonko bwawe bufata ingingo ko butazosubira kuvuga. Nk'ubu rero iyo ugomba kuvuga ukaja wumva uriko urajugumira, canke ukamenga urafise isoni, canke ukamenga uratinya n'ibindi. Ni kahise. Abantu benshi baratakaza amahirwe yo kuronka ubuzi kubera badashobora gukora interview. Abazi ibintu byinshi muga ntashobora kuvuga. N'ibindi byerekana ko kahise gafise uruhara ruremereye ku buzima bwacu bw'uyu munsi. Murakoze cyane by'ukuri. Kimwe mu bintu mwavuze ikintu ca prise de conscience. Rero uyu munsi canke uwo mwanya hashobora kuba umuntu ariko aradukurikirana akaba yaragize ikibazo c'amakuru yumvise, biciye mu ma conference canke biciye mu buryo bugiye butandukanye, by'ukuri ubwonko bukakira kandi bugatahura kahise kiwe nyene kabaye kabi kandi kashoboye kumwafeta, ariko umutima bikanka kuvyakira. Rero urugendo rwo mu bwonko no mu mutima rukaba urugendo rurerure cyane, ku buryo ubwonko buvyakira kandi bukabitahura, ariko umutima ugasanga vyaraboshe, yama yumva ko muri we nk'abantu byashitse bagatagwa canke bagahura n'ibindi bibazo, akamwumva muri we yama asanta ico kintu. Mbega uyu muntu ni igiki mu mubari? Ico kuvuga ni ikintu gisanzwe cyane. Hari igihe ubwonko buba buzi ibintu, ariko umutima ukanka kuvyakira, kubera ko ico twita amanorme sociale, uko ikibano cubatse, usanga kijija canke gikondana, novuga gicira urubanza umuntu. Dufate abakobwa abakenyezi batanguye kuja mu bikorwa bimwe ubu nyene, nk'ibikorwa byo kubaka, kuba abamason, kuba abayede, ni ibikorwa bitatanguye kera cyane rwose. Kunyonga amamashine, ariya amamashine manini, kuba muri media,
itangazamakuru, kunyonga amabisi, kunyonga amataxi, nibikorwa bitanguye vuba kandi abakenyezi canke abigeme ntibaronse ubwo bushobozi bwo kubikora ubuhunyi, bari basanzwe babufise akumva ko yobikora ubwonko bukavuga ngo none imodoka kusanzwe uzi kwinyonga niki cyo kubuza kunyonga taxi uca amahera kukenye kandi imodoka ushobora kuronka ubuyigura. Ariko umutima ukavuga ngo none bazoca babivuga gute, abakobwa mugendana mbega abagabo bo bazokubona gute, zohava ubura umugabo agutwara canke umushinga nawe wawe azohava abona ko wiganza n'ibintu bijanye n'imico. Muri ico gihe rero birasaba ko umuntu yamaze kugira kimwe nita prise de conscience, kumenya uwari, kumenya icari, kumenya ico ashoboye, bisaba gufata ingingo, ico no kwita prise de décision. Kubera ko abantu benshi birabananira gufata ingingo z'ubuzima bwabo, bakagomba gukora ibyo abandi bantu boryohererwa, batofata nabi, batobona nabi. Ariko igihe tugezemo n'igihe kigoye, bafatirwa ingingo n'abandi, ego gufatirwa ingingo n'abandi, ikibano, amashengero barimo n'ibindi. Ariko iterambere rijana no guhindura inyifato, rijana no guhindura ingene wiyumvira, rivana no kumenya ivyagushikiye ukavyikurako ukaba wewe yuzuye. None umukobwa n'igiki cyo mubuza kunyonga taxi kandi asanzwe ari umushoferi afite imodoka isanzwe anyonga? Ego ni ukunerengera inzitizi nazi ivy'ivyo bisaba gufata ingingo. Sinzi ko wari bwabone mu gihe giheze, sinzi ko unya ariko biri abantu kugenda kuraba nk'umuhinga w'ivyinyifato bamwe twita ba psychologue, umenga ni ibintu biri tabu, ni ibintu bitavugwa, ni ibintu binyegezwa, kandi umuntu aragwaye arazi ko aradasinziriye, arazi yuko atagifungura, arabona ko ariko arihererako, mugabo kugenda mugabo mutwe. Kandi ivyo bibazo ugasanga abantu barabihuriyeko, biba bisa na bijya byo kunwa ibiyobyabwenge, ugasanga uwo ngaha arabinwa n'uwo ngaha arabinwa, ariko ntibashobora kubivugana ko abavyeyi canke abantu bajejwe abo bantu. Muri ico gihe rero ico kintu mvuze ni ikintu gihambaye, gufata ingingo yo kubaho, gufata ingingo yo guhindura, kugira ngo ushobore kubaho wewe yakahise yavuyeko, ariko uri gutegura kazoza. Ni vyiza kubanza kwikunda, wikunde wewe, ukunde ubuzima bwawe, ubwitwararike, hanyuma hazoca haba ico bita le bien-être, nukumererwa neza, nukubaho neza. Kandi ntiboshobora kubaho neza ucikoreye ca kizigo ca kahise cibibi vyakubayeko, bituma udaharira abagenzi bawe, bituma nawe utibabarira, bituma uguma wiyagiriza, bituma ugendana isoni, bituma utoshikira abantu kanaka kandi aribo bashobora kugira ico bakoze mu bikorwa urimwo. Fata namba udashobora kuvugana n'abamaso kubera ko bakoze ikintu kibi ubona, none inzu uzoyiyubakira? Namba hari abapastori bigeze gukora ikintu kibi wabonye, none wumva wewe ntuzogira aho usengera? Rero ni vyiza ko kahise gahita, kakadufasha ahubwo tukagahinduramwo ico bita opportunity. Ko nabaye muri ibi bintu reka ndabikirisha abandi, ko nabaye muri ibi bintu reka ndabihindure opportunity. Nuko tugenda turakira ivyakahise. Igihe umuntu agize ikintu camubabaje cakahise, agikuyemwo opportunity, agikuyemwo ikindi kintu ciza, birumvikana ko ico ciza kiza kikanesha kibi yabayemo. Tukiri ngaho nyene kuri urwo rugendo rwo hagati y'ubwonko n'umutima, umuntu ashobora kuba ari mu rugendo kumbura ashobora kuba rugejeje hagati canke ari hafi kuruheza, ni icahe kintu mumubwira canke n'ivyo bintu nka bibiri mumubwira kugira ngo abeho ubuzima yidegemvya atakiriko ubwo buremere bwa kahise? No mubwira ko gukira kahise ni urugendo dukora. Hari benshi baca nk'ubu bumvise ikiganiro baca bagomba gukira uyu mwanya nyine, ariko n'urugendo. Iyumvira ingeso umaranye imyaka 25, imyaka 30, bishobora kugusaba amezi 6 kugira ngo yikire, bishobora kugusaba iminsi 90 kugira ngo yikire, naho yoba imyaka 3, kuko imyaka 3 yizohera, ariko iyo ngeso nutayikira
izoguma ikwinjiza mu ahantu habi, ikwinjiza mu kinogo. Rero twese jewe nawe abariko baratwumviriza bose aho bari batangure ingingo nshasha yo gutangura kukira ibintu bibi byababayeko mu buto canke mu buyabaga canke byababayeko mu rugo, kuko ibinye hari ubufise kahise kejo canke kundwi iheze kagoye cane avuga ati nzopfa ntahari ntabababariye, hanyuma ndabona ko ataco maze have niryamire, abantu bakagenda barafata ingingo mbiri. Rero ico nobabwira nuko gukira biriho kandi kubaho kwawe birakenewe. Hari ijambo ry'Imana riri mu Byakozwe n'Intumwa igihe Paulo na Sila bari babafunze, hariho umuntu umwe umusoda yari yabafunze ngo yagomba yiyahure, avuga ati ntaco nkibereyeho, bari bazi ko ndi umusoda, ivyo nakoze byose bibaye ubusa, ariko Paulo na Sila baramubwira ngo ntiwigirire nabi. Ico nobwira rero abariko baranyumviriza, ntihagire uwo kwigirira nabi ngo ashishikare kuba muri kahise kabi, ahubwo atangura urugendo rwo gukira. Bizogenda neza, Imana izomufasha kandi na SSH irahari ku bwanyu cyane gose. SSH by'ukuri irahari ku bwabo, ku bwa bose, kugira ngo bashobore kuronka by'ukuri ubufasha. Ariko hari undi muntu nawe avuga ati by'ukuri ivyo mwavuze byose ni vyiza kandi ndumva ko ari ukuri, ariko jewe ahantu ndahantu muri kahise nakoze ikintu canke hari ikintu cambayeko mu kibano kitakirirwa canke mu kibano kidashobora kuba accept, mbega gushika n'ubu ingaruka ico kintu ziracandiko. Rero simbona uburyo noshobora kubivamo ivyo bintu, kuko nubwo ndabigerageje za ngaruka ziragaragara zikanyereka ati none wewe ukuntu mbega uwo muntu nawe urumva ko uwo muntu nawe ahantu hari ashobora kuba acitse intege atabona ejo ingene biri bumere, kuko n'igihe n'ahantu ageze hari ivyemeza bimwereka ati burya rero wowe bimeze uku. Uyu muntu nawe ni igiki mushobora kumubara? Ikintu ushobora kumubwira ni ikintu gisanzwe cyane, ariko kinatangaje. Ikintu ca mbere yo kigoye ni igihe umuntu yicira urubanza, kimwe navuga citwa culpability. Iyo wicira urubanza rero uhora ugendana menote atawundi ayibona, atawushobora kuyigukurako. Hanyuma urwo rubanza wicira umenye ko abo bose wibaza ko bakubona babonye ibyo wakoze kandi n'ibyo baranabibonye, ariko nabo bafise ibindi bintu bakoze abandi babona. Hari n'ibinyegejwe hamwe byose ruka woca biruka, kuko iwe wigumiza ku migozi, ku minyororo, ugomba gupfira abandi. Oya, niwikure ko iminyororo wibabarire, hanyuma ubeho ubuzima bwawe. Ikibano naco ibyo cabonye nabo bafise ibyo bakoze. Yumvire hamwe umwe wese yoca yishira muri ivyo bintu bivanye n'ico yakoze. Ndazi abariko baranyumviriza bose hari ikintu bakoze cyo tuma bicira urubanza. Hari watirishije mu ishure, hariho uwivye ipera ry'abandi, hari wabesheye uwundi mwana, hari mwese muriko muranyumviriza, ihobura urubanza rubatsinda. Rero nagomba ndakubwire wewe uri kuranyumviriza ufise ibintu byama bikwagiriza, wibabarire. Imana nta kibazo ifise cyo kukubabarira, kandi abantu babibonye bishobora kugenda birafutwa n'inyifato nshasha wewe watanguye na gahunda nshasha washiriyeho ubuzima bwawe. Umva nico naco kica kiba mu rugendo mu rundi kugira ngo umuntu ashobore kugira by'ukuri ivyo bintu. Ndumva ko hari ibintu binini by'ukuri bishobora kurokora mu kibano. Muri iyo migwi yose twashoboye kuvuga ko mwashobora kutubwira nk'ibintu nka bitatu bohurirako kugira ngo bashobore kuba mu buzima bidegenza wa mutwaro canke bwa buremere bwa kahise butakibaganza, canke bariko barabaho ubuzima kahise katariko karabafatira ama decision. Biroroshe kumva, ariko bisaba kubishira mu ngiro, gukora biriya byose navuze. Ariko ikintu gikomeye novuga, jewe ndi umuhinga w'ivyinyifato, ariko kandi sanzwe higishwa. Ndemera yuko Yesu yapfiriye ibyaha byacu, akadukiza ibikomere byose twagize, akadukura ko imivumo n'akaronda, akadukiza n'ingwara. Ibyo byose yaravyikoreye.
gukira n'urugendo, kubohoka n'urugendo. Utanguye kuvyitoza mu mwaka wa 2026 uzohera mwakize, mwiyumva mufise umunezero, muryoherewe ubuzima. Abantu bose bumva bababajwe n'ubuzima, nimurondera ibibanezereza, kubera ko ibibababaza byo birahari. Ibyo navyo bisaba kugenda uravavanura na kariya kahise kama kagaruka mu buzima bwawe. Ubwo buremere bukuve ko ube nawe widegembya, ushobora gusinzira neza, ushobora gufungura neza, ushobora gukora akazi, ushobora kwitaho abandi, ntubinyakamwe kubera si byiza. Yego. Mbega kuri iyo topic tushoboye kuvuganako by'ukuri turumva ko turiko turaja ku musozo w'iki kiganiro cacu. Uburemere bwa kahise tufatanyije na importance y'urukundo hamwe na connection. Mbega ivyo bintu haraho bishobora guhurira? Kahise katahise, kahise kabi kaguha kwiyanga, kaguha kwanka n'abandi. Hari n'abashikaho banka Imana. Ariko urukundo, reka ndababwire, benshi bibaza ko urukundo ari ikintu caduka, ariko gukunda turavyitoza. Gute? Gukunda turavyitoza kubera ko icya mbere kwikunda ni uguha agaciro ubuzima bwanje. Nkamenya ngo Gervais arakwiye kwitwararika Gervais. Gervais uyu unye arakeneye umwanya, arakeneye soin, arakeneye gufungura, arakeneye kuryama, arakeneye kwambara neza, arakeneye. Reka ndababwira, inshuti yanje mfise n'uyu Gervais mubona kuva mu nda tubana, hanyuma nkora ubuzima bwose turi kumwe. Uyu Gervais amabanga yanje yose ntegerezwa kumwitaho. Hari abantu baba bibaza yuko bo kwitaho abandi, bakihebera abandi, ariko bo bakiburira umwanya. Kwironkera umwanya bizotuma ugira ico bita introspection. Introspection no kuvuga ngo kahise kanje kagenze gute, nibihe bitagenze neza, nibihe nokosora, mbega kazoza kanje ntegekanye iki. Kandi iyo umuntu yize kwikunda muri ubwo buryo, ashobora kumva umunezero w'urukundo, agatangura gukunda abandi. Gukunda abandi navyo bifise inyungu nyinshi, bizoguha imigenderanire yagutse, kuko isi y'umuntu igeraho umutima wiwe ugera kwaguka. Ico kintu kirakomeye cyane gose. Ubutunzi bwose Imana yabubitse mu maboko y'abantu, bw'imhemu, bw'umubiri, ubutunzi bwose. Iyo ugomba kugura impuzu uhura n'umuntu azidandaza, iyo ugomba kugura imodoka uhura n'abazikoze, iyo ugomba kubaka inzu uhura n'abafundi, uhura n'abayede. Gushika kure kwacu abandi barabifisemo uruhara. Iyo rero wubatse kamere k'urukundo, ugatangura kubaka kahise ko gukunda, kubera kahise ko no mu minota 5 iheze kari kahise, nkatangura kwimenyereza gukunda, hazogera igihe usanga biriko biranyugururira imiryango ntarinzi. Rero ico nobahanura abantu bariko baratwumviriza, kuko ndazi ko benshi baba bafise ico twokwita sentiment de haine. Haine ni kugirira umwikomo abakubabaje, abakugiriye nabi. Ushobora kurara udasinziriye bo bariko baragoma, ushobora kubura apeti bo bariye bavyibushe, ushobora gutakaza amahirwe y'ibintu wari gukura kuri bo kubera kutabakunda. Twige gukundana, twige gukunda abantu, ivyo bituma haba ico twokwita connection. Mutarinjira muri connection, hari ikintu mwatubwiye, ariko bivanye n'ivyo twaba tuzi mu kibano, bavuga yuko umuntu atanga ico afise. Ni gute umuntu ashobora gutanga urukundo yitoje kugira atari urukundo yahawe? Ni bimwe navuga byo guhindura ingene twiyumvira, guhindura inyifato. Ibi bintu byose tubona nga ivyamye bihari. Abantu kera bavoma mu myonga nta matwiyo yarahari, barayarondeye kandi yari mu Burundi barayimporta. Rero kwama wibaza ngo uzotanga ico ufise, oya, ahubwo ikintu cari gikomeye ni kimwe navuga citwa prise de conscience, kumenya ko ico kintu utagifise. Ikintu cyose kirafise aho kirondererwa.
kirafise uburyo kirondegwa namba abandi bafise urukundo ushobora kwibaza ngo bajya abantu bafise urukundo kubera iki bajya abantu ko bashobora kuvuga imbere y'abantu habaye iki bariya abantu ko bashobora kugira imigenderanire myiza bakamara imanza z'abandi bakaba bakunda abantu mbega byabaye byagenze gute ese jewe no byitoza sinobishobora ikintu utanguye kwitoza ibyo ari byo byose bitebe bitebuke uzobishobora kandi reka mbwire cyane cyane abakiri bato imisore inkumi muzoja kubaka mukeneye gutanga urukundo muzoja kubaka mukeneye gutanga igishika muzoja kubaka mukeneye gutanga ivyo bintu biriho kubera ko hari haba bitanga kubera iki wewe wobibura nico twokwita examen de conscience ico sinari bwa nakivuze nari navuze prise de conscience kumenya ibintu uko bihagaze muri wewe ariko examen de conscience nari civuga ngo kubera iki kindakibuze none ko nakiburiye kuri papa nta handi kiva ko nakiburiye kuri mama nta handi kiva mbega notangura kwitoza gukundana fata ko nsanzwe mvuga nabi mbega no kwitoza ko iminsi yose ntazobura umuntu mbwira ijambo ryiza ntumva ko mu minsi 100 wowe uvuze amajambo meza 100 ayo majambo meza 100 rero azohora agaruka mu mvugo zawe iyumvire hamwe wofata imyaka 5 ukavuga ngo iminsi yose muri iyi myaka 5 nzokwama hariho umuntu mbwira ijambo ryiza mu mwaka wowe ufise amajambo 365 meza kandi wavuze kandi wishimira ko wayavuze imyaka 10 wowe ufise amajambo 3000 n'amajambo 650 byoba bigoye cyane ko uzoronka amajambo mabi uvuga mu gihe wimenyereje witoje kuvuga neza n'ibindi byose rero nuko dushobora guhindura kamere yacu mbi tukayigira nziza by'ukuri turumva ko ikiganiro cyacu cy'uwo munsi kiriko kiza gifise indi impact nini hari ikintu mwacishijemo kare nifuza ko naco tugisimbirako ku kintu ca connection aho urwo rukundo na connection tubihuza umunyabwenge umwe yaravuze ngo aho umuntu agera mu gukunda mu isi y'urukundo niho urwo rukundo rushobora kumugeza mu buryo kanaka mbega ni gute ivyo bintu mushobora kubihuza abantu benshi barakunda kwidoga bakavuga ngo naka ngo niwe bakunda ngo kuko afise ibyo atanga ngo mu rubanza ngo bashira imbere ngo abafise ibyo batanga ngo mu rusengero ngo bicarike imbere ngo abafise ibyo batanga kwiyumva ko ufise ibyo utanga kubera ko abantu baremerewe nakahise kabo kabi kabababaje barema ico no kwita romanke kuba umuntu afise ibintu abuze we akamabuze ashaka ko abandi bamwitaho ashaka ko abandi bagira ico bamukoreye ashaka ko abandi bamugendera ashaka ko abandi ashaka ko bagira ico bakoze bagira ico bita manye muri bo donc kubura hanyuma abo bantu tuvuga ngo bashira imbere usanga ari abantu bafise ibyo batanga urukundo rero ruratanga kandi nta muntu n'umwe abuze ikintu atanga nama ndabivuga hege mvuga nti umuntu niyo yobura icyo atanga basatange yamba atange mwaramutse ukorere service ukorere ikintu umuntu ubona ko agikeneye utiteze gushimirwa kubera ko abantu benshi bakoze ibintu ntibashimirwa barabiheba biranabakomeretsa ico umuntu rero yite on est déçu par rapport aux attentes umuntu ahemukirwa bivanye n'ico yari yiteze twimenyereze mu rukundo twimenyereze gukora ata kintu witeze nivyaza ibikurikira urwo rukundo we watanze umutima wawe uzonezerwa bitaje uzobandanya gukundana sinzi ko murabona kenshi bakunda kubivuga iyo umuntu yapfuye bakavuga ngo naka yarakundana ariko uwo munsi babivuze si uwo munsi aba yakundanye haba hari ibintu byerekana urukundo yagiye arakora kandi urwo rukundo ruba rwiyerekanira mu byo yatanze mu byo yahaye abandi no mu kwitangira abandi none mwumva hari n'umwe yobura ikintu yokora ahubwo ikitubuza kwerekana urukundo ni kahise twagira
ukaba utovomera amazi naka kubera ko yarakubabaje yarakoneshereje umurima canke araroga canke yakuvuze nabi canke ivyo bintu rero bigatuma biza bikanyikiza urukundo ruri muri wewe ukacubaho atarukundo werekana kandi wanashaka urufise muri wewe mugabo kubera kahise navuga dukwiriye gutura ariko ikintu kizokugururira umuryango n'urukundo nico gituma twavuze ngo urukundo ruratuma haba connection rurahuza abantu n'abandi rurahuza abantu n'ibintu rurahuza urukundo n'urufunguruzo rwugurura imiryango utiteze ko yokugurutse rero haba hariho rezo yo kwankana haba hari ibituma wo kwanka abantu kanaka guharira n'ikintu itegerezwa kuba mu buzima bwacu kubera ko kugira abantu ugendana ku rutugu bakugiriye nabi utahariye bizokugwaza umugongo bizokugwaza mutwe bizotuma urara udasinziriye bizokubuza akayabagu bizotuma ugira inyifato mbi bakwirukane ku kazi bizogufungisha ibintu byinshi bishobora kuva kugwanga umuntu rero yankana ni wababara cyane gusumba abo yanga kubera ko urwanko ruraremereye kurusha bimwe byose twavuze rero rondera ibituma wokunda abantu rondera igituma wokunda abandi kugira ngo abana bawe abuzukuru bawe bagenzawe ntuzobahe umwikomo ntuzobahe amajambo mabi ntuzobahe hene kuko baca baguhunga ukaca usanga usigaye wenyene witoze gukundana guhera uyu munsi bizokunda murakoze cyane rwose by'ukuri ku mwanya mwashoboye kuduha ariko imbere ko turangiza ikiganiro cacu muduha ijambo rimwe nk'impanuro kuri ico kintu c'urukundo hamwe n'iki kintu mwatuganirije ko ca connection ijambo rya mbere noba hano kwikunda mwikunde mwitwararike umenye ko wewe uri ntasubirizwa kunda ubuzima bwawe wumva ingene urukundo rumeze hanyuma urusangiza abandi ivyakubayeko bimwe ntiwabigizemwo uruhara ibindi warabigizemwo uruhara ivyo utagize ko uruhara ukora urugendo rwo kubitura utavyishoboje wegereye SSH ivyo wagizemwo uruhara naho uhagarike kwiyagiriza kwicira urubanza kubera ko ntaco bishobora guhindura kuri wewe atari ukukuzingamika ahubwo ufata ingendo nshasha yo kutazongera gukora ivyo bintu vyatumye umera uko hanyuma utangure kubaho ubuzima bubohotse ku bijyanye no gukundana nta byinshi nokwirirwa ndavuga navuze reka duhere uyu munsi twitoze kuvuga neza twitoze kugira abandi ico tubakoreye aba umuntu nk'akantu kanaka nawe ubiba urukundo ugerageze uyu mwaka n'imiburiburi ntihazobura abantu 365 uzereka urukundo bizokugururira imiryango abo bantu bose 365 ntuzobura abantu 150 kuri b'inzugi zugurutse uzobona amahirwe murakoze cyane gose turabashimiye gose kubona mwashoboye kuduha umwanya wanyu turabashimiye cyane abashoboye kudukurikirana kuri SSH Burundi TV mwakoze kutwizera kugira ngo mushobore kuduha umwanya wanyu kugira ngo mushobore gukurikirana ikiganiro dushimira cyane by'umwihariko n'umutumire wacu twari dufise uyu munsi by'ukuri mwatuganirije ibintu by'ikimazi gose bishobora gufasha buri muntu wese kugira ngo umwaka wa 2026 uzushobore uheranye umwimbo mwiza gose nkuko twatanguye dusenga twari twifuza yuko turangiza mu gusenga ariko dutumirira buri muntu wese ashobora kuba dukurikiye SSH korera mu Kinindo ahimpande yahoze hitwa kuri kioske Sangwe ni kuri kote ya Kinindo hepfo birarabana ni hafi yaho kubifuza ubufasha kanaka bumwe no mu bundi SSH ari ku bwanyu nkuko twatanguye tubivuga ikorera mu centre ani mu centre thérapeutique centre de conférence centre des médias hamwe na centre missionnaire aho hose igakorerayo kugira ngo yubake umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi mwakoze cyane imana ibahe umugisha reka dusabe umutumire wacu arangize yadusengera
mu kurangiza kino kiganiro cacu. Mwami Imana yacu tugushimiye kuri Imana y'urukundo waduhaye Yesu ngo aze kudupfira, apfire abanyabyaha, abakiza ibyaha, apfire abakomeretse kugira ngo akize imitima ikomeretse, kugira ngo akize ingwara, wakijije ingwara nyinshi, kugira ngo akize imivumo n'akaronda kubera ko isi yari mu mwiza. Hari abadukurikiye bafise kahise mbi, mbere yo bavyibutse baja mu vyumba vyabo bakarira, abandi bafise umubabaro mwinshi, abandi bafise abo bidogera, bafise umwikomo, abandi mwami barihevye, abandi barihebuye, abandi bafise isoni, abandi mwami bari mu bibazo vyinshi kubera kahise, kubera ubuzima babayemwo, kubera ubuzima bubagoye, mbere ivyo bakirimwo. Ndazi kuri umwami w'amahoro, tanga amahoro kuri buri wese ariko aratwumviriza. Abagomba kwiyahura ubatangire, ubahe inkomezi zo gukunda ubuzima, ubahe inkomezi zo gukunda kubaho. Abari mu bibazo vyinshi mwami bituma babona ko ataco bazomara, ataco bazoshikako, wabahaye ingabire nyinshi, wabahaye mwami kazoza, iriya kazoza kuri bo bazoyishikeko. Uhereye uyu munsi ufashe umuntu wese afashe ingingo yo gutangura kubaho ubuzima, ubuzima budatsikamiwe n'akahise, ubuzima burimwo umwidegemvyo, ubuzima burimwo urukundo, ubuzima burimwo gukunda abandi no guhura nabo. Umuhezagire, uhezagire ivyemezo abo bantu bariko barafata, uhezagire ubuzima bwabo, uhezagire imiryango, uhezagire urwaruka, uhezagire abana bariko baravuka muri iki gihe. Gushimiye kubyumvise kubwa SSH, uyihezagire, uhezagire abakoramwo, n'ubufasha bwose buhatangirwa mwami kugira ngo abantu bashishikare kuruhuka. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu senze, amen. Amen, amen, Amen. amen. Amen.